ibiganiro vya radio haguruka ngo mukurikirane amakuru mwateguriwe kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo rya kabiri mu kakaro 2025 ariko imbere yo kubashikiriza ingingo zimwe ahagaze ko mu nkundire mbanze ndabaramutse abandi ndabahe mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeza ko na kera abarundi banka akagaye akaba yabishikirije mu guhimbaza imyaka 63 iheze Uburundi buronse intahe yo kwikukira. Abatari bake mu Barundi bafatiraho bagasaba Abarundi kuva hasi bikure ko akagaye k'intwaro y'umukazo ya CNDD-FDD ngo nk'uko bikuye ko iy'abazungu. Baranezerezwa nuko ibishikira abanyagihugu bose bitewe n'intwaro ya CNDD-FDD harimwo abanywanyi ba CNDD-FDD abahoze mu mugambwe CNDD-FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura basaba urwaruka guhaguruka rutwara igihugu rureke kwishinga abakorera inda zabo bariko bica rubozo Abarundi. Hari n'ayandi ariko mu mpera murakurikirana ikiganiro iganuke kuri mikro muriko mwumva ijwi rya Dondo Dyemba z'umutima w'ubuhinga bw'ivyuma hari Jesrene Manirakiza. Ndongeye kubaramutsa mwari mwajeje kuvyumva mu ntango z'aya makuru. Abarundi ngo bamye kuva kera banka akagaye, ivyo bikaba vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aho Uburundi bwahimbaza imyaka 63 bumaze buronse intahe yo kwikukira wahimbajwe kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya mbere mu kakaro 2025 mu gisagara ca Bujumbura kuri stade Ntwari ku rwego rw'igihugu. Abatari bake bamenyesha ko n'ubu Abarundi bari bakwiye kuva hasi bikure ko akagaye k'intwaro ya CNDD-FDD ivuga ko demokarasi irangwa mu Burundi kuva CNDD-FDD ishikiriye ubutegetsi mu mwaka wa 2005 ngo yamara ubutegetsi bukomoka muri uwo mugambwe ngo bukaba bwagiye burasenya buke buke demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi. Iyo demokarasi ngo ikaba yaraye irangijwe n'amatora y'agakura yo kuwa 5 Ruheshi 2025. Inkuru twateguriwe na Ninete Nasi Mutoni. Uguhimbaza umunsi w'ukwikukira ngo ni akaryo ko kwibukanya ko imbere y'umuzo w'abakoroni Abarundi bigaburira banka akagaye. Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi tumutegabiri. Akaryo ko kwibutsanya kugira tugume twigishanya ingene twogumya iyo ntayo kwikukira n'ingene twoyitsimbataza. Ubwa mbere bwobwo nuko Burundi bwari bwamye bufise intayo yo kwikukira. Cyari igihugu cifashe, igihugu gifise ubutegetsi, igihugu abene gihugu barabakozi bakigaburira, barigaba bakigaburira. Igihugu cy'u Burundi abakoroni basanze gifise ubutegetsi bukomeye. Nico gituma Abarundi bakera bose umugabo wese yari ngabo. Rumariza yaraje mu Burundi ashaka Abarundi atwara babagurano ngo baje kubagira baja, ariko Abarundi baramugwanije baranka yuko hari umurundi n'umwe atwara. Ivyo birerekana ko Abarundi cyari n'igihugu cy'abantu banka akagaye. Umukuru w'igihugu wabandanya ashimangira ko Abarundi banka akagaye na Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe n'abakoroni. Intahe yo kwikukira iboneka inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni. Iyo ntahe naho yabonetse Perezida Ndayishimiye yemeza ko ibintu bitaciye bitungana mu Burundi, hagumyeho abashigikiye abakoroni abo yita Abarundi b'ibipfa mutima. Hagumaho kandi Abarundi b'umutima bagwaniye iteka ry'Uburundi. Kuko incungu ya mbere ikomeye ni bihome wewe yemeye kwigura umwami.
mwumva ko Uburundi ni igihugu c'abantu banka akagaye. Nico gituma n'umuganwa Rudoviko Rwagasore yagumye aharana kugira ngo Uburundi bugarukane iteka bwari bwanyazwe. Intayo kwikukira rero twayirose inyuma y'imyaka myinshi y'agahotoro n'agacinyizo k'abakoroni, ariko naho twari turose intayo yo kwikukira ntivyaciye bitungana, kuko uwo mugera w'igikoroni ntiwaciye uva mu Burundi. hari imigwi ibiri, hariho abarundi b'ibipfamutima batemera ko gateka k'igihugu kagaruka, hakaba n'abarundi rero b'umutima bagwanira iryo teka ry'Uburundi, aribo bari barongowe n'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Abadashaka ko Uburundi bwikukira bagumyeho gushika mu 2005 CNDD-FDD ishikiriye ubutegetsi. Rero abo bari bashigikiye abakoroni batashaka kwikukira, uwo mugera wagumye bakurikira. Nico gituma twagumye tugira ingorane muri kahise gushika mu 2000, niho novuga 2005, aho tusubiye kugarukanira intwaro ya demokrasi. Abatari bake bamenyesha ko nuba abarundi basesanguye neza bobona ko umugera mubi wo gucinyiza abarundi no kubarenganya utari mu bakoroni gusa. Uwo mugera ngo uracari mu bategetsi bakomoka muri CNDD-FDD ngo niho wimukiye. Abarundi ngo bari bakwiye kuva hasi bikure ko akagaye k'intwaro ya CNDD-FDD nkuko bikuye ko akagaye k'abakoroni. CNDD-FDD ngo ivuga ko demokrasi irangwa mu Burundi kuva ishikiriye ubutegetsi mu 2005, ngo yemara ubutegetsi bukomoka muri uwo mugambwe ngo bwagiye burasenya buke buke demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi. Iyo demokrasi ngo ikaba yaraye irangijwe n'amatora bise yagakura yo kuwa 5 Ruheshi 2025. Mu gihe abategetsi b'u Burundi bemeza ko Uburundi bwikukiye bukikura ko intwaro z'abakoroni zabacinyiza, abarundi n'ubu baracacinyizwa n'abategetsi b'abarundi nkabo. Abanyagihugu babishikiriza batanga akarorero k'ibiriko biraba kumumenyesha makuru Sandra Muhoza. Sandra Muhoza yanyurujwe n'iperereza rya Ngozi ku wa 17 Ndamukiza mu mwaka uheze wa 2024. Ico gihe yagiye avuze ko ahamagawe n'uwo batazira Poshen. Iyo adatabarizwa kare, Sandra Muhoza aba yarishwe nk'uko yabibwiwe ageze mw'iperereza Ingozi. Azizwa ikiganiro yagiraniye n'abandi bamenyesha makuru muri groupe WhatsApp, aho atakosa yigeze akora rihanwa n'amategeko. Muri Kigarama mu 2024, sentare nkuru ya Mukaza yamuciriye gupfungwa umwaka n'amezi 9, mu gihe parke yo yamusabira gupfungwa imyaka 12. Muri Ntwarante 2025, Sandra Muhoza yaraburanye muri Cour d'appel ya Bujumbura Meri. Parke imusabira nyene igihano cyo gupfungwa imyaka 12. Mu vyaha yagirizwa, parke yongeye ko Sandra Muhoza avugana na Pacifique Ninahazwe be na radio Ijwi ry'Abanyagihugu RP. Uretse ukubesha kwa parke, ico caha cyo kuvugana na Pacifique Ninahazwe hamwe na RP ya naho canditse mu mategeko y'u Burundi. Ivyabaye muri Cour d'appel vyovyo nagahomera bunwa. Iyo sentare yaranse kugira ico ivuze ku rubanza rwa Sandra Muhoza, ihitamwo kuvuga ko atabubasha ifise bwo kuruca. Hari ku wa 11 Ruheshi uyu mwaka wa 2025. Abanyagihugu bumvise ivyo bintu bakaba babaza umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kubwo atari ubukoroni bw'intwaro yewe. Ni mu gihe avuga ko Uburundi bwiyambuye intwaro y'abazungu bacinyiza abarundi. Abo banyagihugu bakavuga ko iya Ndayishimiye yoyo ihebuje mu kurenganya abarundi, bagasaba abanyagihugu bose kuva hasi bikure ko intwaro ibarenganya izuba riva, ngo ariko ikoresheje imvugo ikabesha ko abazungu bonyene aribo barenganya abarundi.
baranezerezwa nuko ubuzima bubi barimwo babusangiye n'abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ngo naho bibananira gufata ingingo. Abahoze mu mugambwe CNDD FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura babandanya kubishikiriza inyuma yaho baboneye amatora yo kuwa gatanu ruheshi 2025 yibwe ku mugaragaro n'ubutegetsi bukomoka muri CNDD FDD. Aho bigeze bifuza ko hahaguruka urwaruka rutwara Burundi abirirwa barasenga ngo nabatware babihoze kuko babesha ngo bazimana kandi bariko bica rubozo abanyagihugu. Iyi nkuru tuyibaze Aline Munezero. Mu gihe bamaze iminsi bashikiriza ivyo banegura bijanye n'amatora y'abahanuzi b'amakomine n'abashinga amateka yo kuwa gatanu ruheshi umwaka wa 2025, aho banavuze ko bari bahanuye abatari muri CNDD FDD kureka kwitaba ayo matora kuko yaheze imbere yuko aba akamo kabo ntikumvigwa, bagira ko basaba abarundi guhaguruka bikureko intwaro ya Jogora duhure ikomoka muri CNDD FDD. Abahoze muri CNDD FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura uyu munsi bavuga ko bagaruka bakanezerwa nuko ibishikira abarundi bitewe n'ubutegetsi bw'uwo mugambwe n'abasended FDD bibashikira amagorwa yo kubura igitoro, ibiciro biduga ku munsi abantu banyuruzwa barumva n'abanywanyi ba sended FDD bayidogera yamara ngo bikabananira gufata ingingo ibereye. Abo bahoze mu mugambwe sended FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura ntibatahura impamvu abahirahiriye bakanka kumva kamo kabo bakitabira amatora bahavuye bemera gucecekeshwa n'umugambwe umwe CNDD FDD. Ivyo amatora ngo bikabananira kuja hamwe bagira urunani abanyagihugu ngo bashigikire mu gihe igihugu c'u Burundi kiri mu manga. Umwe muri abo bahoze muri CNDD FDD arabishikiriza. Ariko rero twagaruka impande y'umuntu tukanezerwa kuko ibidushikira byose dushyikiriza n'abasended FDD. Ubu nabo nyene baravuga ko atagitoro bafite, baravuga ko ibintu bizimvye, baravuga ko abantu banyuruzwa. Rero tukabibona tukabyumva mugabo bikabananira ko bafata ingingo. Hanyuma twasabye abantu bishomora abanyepolitiki bo mu yindi migambi ntihagire usubira kuvuga ko ari umunyepolitiki. Muhore mumenye yuko mwebwe muri ibikanganyoni muri politiki kuko ntimushobora gucecekeshwa n'umugambi umwe bakabemeza ko aribo batsinze amatora mwaragiye mu higanwa mukarangwa no kugira urunani ngo mwanke ibyo bintu natwe abenegihugu ngo tubashyigikire mugabo mugakoma amashyi mugende gesede gandasabwa mubona aho igihugu c'u Burundi kiri. Aho ibintu bigeze abahoze mu mugambwe CNDD FDD bo mu ntara yagutse ya Bujumbura bifuza ko urwaruka ruhaguruka rutwara igihugu rureke kwishinga abarundi bamaze kuruha bakorera inda zabo bakabesha abarundi ko basenga Imana kandi bariko bica rubozo abanyagihugu. Kubw'ubuzima bubi abanyagihugu babayemwo baguma bafatwa n'indwara nka AVC zikabahitana bagapfa, CNDD FDD ikaguma ngo yigira gakomeye kizi kurongora igihugu kandi ivyarahita kuwa amazi. Ubu twebwe turifuza yuko urwaruka guhaguruka tukareka gutwarwa n'abo batama bamaze kuruha mu mitwe n'iminoho ahubwo n'umujene umuntu akiri muto hakurya anye yabaye muri Burkina Faso. N'umunsi Abraham Traore ariko arajana igihugu neza twarumvise ko n'amadeni y'igihugu cyari gishitse yamaze kuza kuyarisha. Dukeneye urwaruka bahaguruke baze bakorera igihugu bareke kwisinga abo barundi bamaze kuruha ngo n'abanyepolitiki basanze ari abanyandandende bashyigikiye ibikarizo amaboko abanenga Imana ngo bari kuyisenga barimo kuyisengurukira bariko baratwica rubozo kandi igihano c'urupfu cyarahavuye. Reka bariko baratwica rubozo abantu barwaye baguma bagira amapesi kubw'imibereho mibi ku mugambi asanzwe twebwe yigira gakomeye n'ubuti kurongora igihugu byarabutaye kuwa amazi. Abantu 16 bo ku mutumba Gasarara komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura barapfunzwe inyuma y'igandagurwa bunyamaswa y'abantu 6 bagirizwa uburozi. Kuwa 30 ruheshi 2025 abanyagihugu bo kuri uwo mutumba
bagiye mu bo bikeka ko bakoresha amangetengete y'uburozi bafata abantu indwi babarengera ko n'amahiri, bamwe babaturira bakanura, abandi babicisha amahiri n'amabuye nk'uko vyiganwa na bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba. Ngo muri abo bantu indwi, abantu 6 bagizwe n'abagabo 4, umukenyezi umwe hamwe n'inkumi imwe, bose baciye bicwa. Uwundi umwe akaba yarakomeretse cane, akaba ariko arakurikiranwa n'abaganga. Abajejwe intwaro bemeza ko abantu 16 bamaze gufatwa, bashikirizwa ubutungane bagirizwa ko bari mu bagandaguye abo bantu. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, Petero Nkurikiye, amenyesha ko kuri uwo mutumba ubu hari amahoro n'ituze inyuma y'urugendo rw'umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu, ari kumwe n'umuyobozi bwishikira mu biro vya buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa mbere mu Kakaro 2025, aho bagendeye uwo mutumba bongera batekerera impanuro abanyagihugu baho. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura bavuga ko iyo igihugu kirimwo ibibazo umurengera bidatoregwa inyishu n'ubutegetsi, ibibazo ngo bibandanya kwiyongera. Bakabona ko n'ubundi ibibazo vy'ubukene n'inzara bidatorewe umuti, hari igihe abanyagihugu bazoshangashigwa bagafata n'ingingo yo kwanka kubandanya batwagwa uko batwawe. Ubwo ngo ni ubutumwa buriko buhabwa ubutegetsi buhari. Mu buhinga bw'ivyuma babanza batumirira amate, inyuma y'akanya gato duce twinjira mu gice ca nyuma cano makuru gihariwe ikiganiro. Nk'uko mwavyumvise mu ntango, uyu n'umwanya w'ikiganiro Iganuke kuri uyu munsi wa gatatu, igenekerezo rya 2 mu Kakaro 2025, gishimikira ku ijambo ry'Imana riri mu gitabo ca 2 ca Samueli, ikigabane ca 3 umurongo wa 1, gishikirizwa na Pastor Jamse Uwizeye mu Gitegabiri. Bakunzi ikiganiro Iganuke gicana kuri radio Haguruka, turongeye kubaramutsa. Amahoro y'Imana bane namwe aho muri hose, baba bariko baradukurikirana ku matelefone yanyu, ku ma WhatsApp, haba bariko baraca kuri YouTube n'ahandi, nabo tubaramukije bamwe bose aho bari. Amahoro y'Imana bane namwe. Muno mwanya w'ikino kiganiro Iganuke, uno munsi tugiye kuganira ku majambo y'Imana dusoma mu cete ca 2 ca Samueli. Turasoma mu gice caho ca 3 n'umurongo 1, umurongo wa 1. Samueli wa 2 igice ca 3 umurongo wa 1. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo abana ya Dawidi yavyariye i Heburoni. Nuko haba intambara kumara igihe kirekire hagati y'ab'inzu ya Sawuli n'abi ya Dawidi. Dawidi agenda rushiriza kuba gahambaye, ariko ab'inzu ya Sawuli bo bagenda bashira inkomezi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Inshuti bagenzi, mwe bakino kiganiro nk'uko mubizi, abenshi muri mwe mumaze kumva makuru ya Dawidi w'Imana yarabanuje amavuta ngo azorongore ubwoko bwa Isirayeli. Imana yacu yabwe icubahiro. Ariko imbere yaho hariho Sawuli umunyeshari, Sawuli umugizi wa nabi. Sawuli nta kindi cari kimurarishinga uretse kwica no gutikiza. Sawuli nk'uko mwagiye mwumva canke abamaze gusoma Bibiliya, nta kindi cari kimurarishinga uretse ko yobona ko Dawidi amwishe. Kandi uwo Dawidi yari inzirakarengane, kuko ntako atari yaragize, yamwicira Goliyati. Dawidi yari mucuraranzi w'inanga, ndetse iyo bikomeye, iyo abonye ngo igicuri, Sawuli afashwe n'igicuri, Dawidi yaraza akamucurangira inanga, ca gicuri bigacureha. Sawuli yari yarageze igihe ahana umugore Dawidi, umukobwa we amushingira umukobwa wiwe. Abintu kuvuga ko Dawidi yari umukwe wa Sawuli, ariko ngene yamuhaye n'uwo mukobwa wiwe ngo wari umutego, kuko buri gihe yamubwiye ati inkwano genda uzane, akamutuma ibintu vyotuma Dawidi agwa ku rugamba. Imana itabare cane. Ariko ivyo vyose Sawuli yabaraho nk'utagira ubwenge, yagahiga kwica Dawidi kandi ari umukwe wiwe, akibagira ko Dawidi ari we yamukuyeko Goliyati, akibagira ko Dawidi ari we mucurangira inanga. Nagira nkubwire ngo umunyakibi ni imburabugirire, umunyakibi ni ntibagirirwa. Imana itabare cane. Hanyuma Bibiliya tubwira ngo intambara zikorakomera ngo zimara igihe kirekire. Imana itabare cane.
hari abantu barambirwa n'intambara. Intambara niyo zomara igihe kirekire, ziragera igihe zikarangira, ziragera igihe zigahera. Imana utabare cane. Sawuli ngo yarakomeye, yaragahambaye, ariko intambara zirabandanya. Ijambo ry'Umutwe bavuga ngo haba intambara ngo kumara igihe kirekire hagati y'ab'inzu ya Sawuli n'abiya Dawidi, hagati y'ab'inzu y'abanyakibi n'ab'inzu y'abarondera ineza, hagati y'ab'inzu y'abashaka gutoteza abandi, hagati y'ab'inzu y'abarenganya abandi, hagati y'ab'inzu y'abapfungira abandi ubusa, hagati y'inzu y'abagomba kwikumira k'ubutegetsi n'ab'inzu y'abashaka gusangira ubutegetsi n'abandi. Haba intambara hagati y'abashaka kubwirira n'abandi n'abashaka ineza ya bose. Imana itabare cane. Rero ijambo ry'iganuke ndabazaniye uyu munsi, ijambo ry'umutwe ry'iganuke Imana iduhaye uyu munsi. Yesu nashime cane. Nirivuga ngo Dawidi arushiriza kuba agahambaye, ariko ab'inzu ya Sawuli bo bagenda bashira inkomezi. Imana yacu yagicubahiro. Nagenda bamenyeshe ndabatangarize ko ab'inzu ya Sawuli bagiye gushira inkomezi, bagiye kugenda bashira inkomezi, ariko ab'inzu ya Dawidi bobo bagiye kugenda bagahambaye. Imana yacu yagicubahiro. Yewe muntu uri mu ruhande rw'iciza, nagenda gutangarize ngo ugiye kugenda uba agahambaye. Nawe Sawuli n'inzu yawe mugiye kugenda muhera inkomezi. Imana yacu yagicubahiro. Kandi buriya iyo ubonye ibintu bikomeye biba bigiye guhera, iyo ubonye ngo inyenyeri yaka cane ibigiye kuzima. Imana yacu yagicubahiro. Muzorabe n'umuntu yagwaye ariko umusego ari no muri koma adavyura umutwe, ushima ko agiye gupfa, aravyuka akicara akatangura kuvuga ngo mutwe wo kurya, akavuga ngo mutwe wo kunywa, abiwe bakavuga ngo yakize, ariko ababizi babona ko agiye gupfa, babona ko agiye gucikana. Ubizi arabona ko uwo muntu agiye. Iyo umuntu yatavuga atangura kuvuga, iyo atagendagenda atangura kugendagenda, ariko iyo haciye akanya asubira kuryama, ukabona umenga agiye kwipfuka, ugarindira ko avyuka ukabura. Imana utabare cane. Rero yewe Sawuli ntukigira agahambaye, kuko iki ni igihe cawe cukugiye kugenda uhera inkomezi. Imana yacu hagicubahiro. Nawe wewe nawe uri ku ruhande rw'iciza, wewe uharanira ineza ya bose, wewe uharanira ngo abantu bosangira ivyiza vy'igihugu, wewe urajwe ishinga nuko impunzi zohunguka, wewe urajwe ishinga nuko umuntu yokwishira akizana mu vyiwe no mu biwe, atagutotezwa, atakuragwa ku mugono, atakubwazwa ngo mbega wewe ubimeze gute. Umuntu akishira akizana mu gihugu c'amavukiro, ukarya ugahaga, ukaryama, warima ukimbura, atawuza guhagarara ku gakanu ukavuga uti ivyo narimye nije ndibubirye. Imana utabare cane. Ata uri kuburare ku mugono, wowe urajwe ishinga no kubona abantu babayeho neza. Nagenda kubwire ngo niwakiriganuke ry'uno munsi, Imana iravugana nawe ngo ugiye gukomeza kubandanya kubagahambaye. Ntiwisuzugure, ntucike intege. Dawidi mu ntango yariraba, hari naho yavuze ngo mbega jewe ngo nariki, mbega jewe ngo ndi Betelehemu, ngo ndi umwana wo kwa Isayi. Na Sawuli aramubwira ngo mbega Isayi ninde? Asanga Dawidi yari umuntu atamenyekana, yari umuntu avuka n'umuryango utazwi, ariko kubera yari mu ruhande rw'iciza, kubera Imana ari mu ruhande rwiwe, Bibiliya iratubwiye ngo yagiye arushiriza kubagahambaye. Imana utabare cane. Ariko ngo ab'inzu ya Sawuli bo bagenda bashira inkomezi. Nagenda batangariza uyu munsi, yemwe bantu muriko batwumviza muri kino kiganiro, yemwe bantu muteze amatwi radio Haguruka, nagenda batangarize ngo Sawuli agiye gushishikara gushira inkomezi. Inkomezi za Sawuli ni mu muntu no musingo nagahambaye, inkomezi za Sawuli zigiye gushira. Ariko abantu muri mu ruhande rw'iciza, bantu muraharanira ineza ya bose, bantu muharanira agateka kazina muntu, bantu muharanira igihugu coba icya bose, atawanja wangura, nagenda kubabwire ngo nimukomeze urugendo, nimukomeze urugamba, kugira ngo Imana iravuze ngo mugiye gurushiriza kuba